twize inyigisho ikomeye cyane. Inyigisho y'ururimi ni inyigisho ikomeye cyane kandi ikubita hasi abantu benshi. Mbere uriko urankurikira canke nawe ubajije ico kibazo, ndakwifurije ngo uhoraho akurinde ururimi rudometswe kuri gihenomu, kandi uhoraho akurinde guhura n'umuntu imiryango y'iminwa yiwe itariko abarinzi. Uhoraho ibyo bintu bibiri birakomeye. Ushaka kubaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko biragoye cyane. Nasomye muri Yakobo igice cya 3 ku murongo wa 5 wa 6. Ni Bibiliya iturera, kandi ubuzima bwose ducamwo Bibiliya ifite icyo buvugako. Aho rero Yakobo yariko aravuga, ahimiriza abantu ati ururimi rwanyu n'akantu gato mu bugingo bwose. Ati ni urugingo ruto cyane gusumba izindi ngingo zose mufise, ariko rurirata cyane gusumba izindi, rurishira hejuru. Yongera ko ngo ururimi n'umuriro, hano ururimi umuriro. Arongera ati isi ni isi yuzuye ibyaha. Uru rurimi ni isi yuzuye ibyaha. Ururimi ruri mu rugingo rwacu kugira, ariko nibwo rwanduza uyu mubiri wose. Ni urugingo ruto mu ngingo zose ziri mu mubiri wacu, ariko nibwo rwanduza umubiri wacu. Ati ruraturira rugatongora ubuzima bwose bugahona. Ati uko nabwo ruba rugize gute? Rucometswe kuri gehinomu. Niyo mpamvu nari ndakubwiye ngo uhoraho Imana akurinde ururimi rudometswe na gehinomu. Zaburi nawe, umwanditsi wa Zaburi nawe, 141 ku murongo wa 3. Yivugiye isengesho ryoshe ryantangaje muri iyi minsi. Yavuze ati uhoraho shira umurinzi imbere y'akanwa kanje, shira umuzamu ku miryango y'umunwa wanje. Kuko yari amaze kumva ati amajambo tuvuga aradukorako, aba meza aba mabi arafise icyo adukorako. Avuga ati jewe icombera ciza gamana, njiraho umuzamu ngaha ku miryango y'umunwa wanje, azohore yugururira amajambo meza amajambo mabi agira gute? Ayugara. Uravye nk'iri jambo twahagaze ko rikomeye ryo muri Zaburi 34 ku murongo w'12 n'uw'13, harakomeye cyane, havuga amajambo akomeye rwose. Reka ngusubiriremwo amwe mu majambo avugwaho kugira ngo wumve. Umwanditsi wa Zaburi igice cya 34 umurongo wa 12 na 13 yatanze ikibazo kibaza ngo ninde agomba ubugingo? Mu yandi majambo, ninde agomba kubaho akifuza kuramba? Kuramba ni ukuvuga ngo kumara imyaka myinshi, kumara iminsi myinshi, ngo azabone ibyiza. Birakenewe yuko tubaho tukaramba, ariko ni byiza cyane iyo tubayeho tukaramba mu byiza. Kuko iyo turambye tukarambira mu magorwa, ni ugupfa n'umuriro nyine. Yaciye avuga ngo ushaka rero kubaho akaramba, akagira ibyiza, akaba mu byiza mu munezero, abuze ururimi rwiwe woye kuvuga ikibi, ngo n'iminwa yiwe yoye kuvuga ibyo guhendana. Ndabira muri iyi si turimo abavuga ibibi nyene bangana. Ndabira muri iki gihe turimo abavuga ibyo guhendana ingene bangana. Umenga ibibi byahindutse ukuri ubuzima abantu babamo. Umenga guhendana byahindutse amafaranga abantu bakoresha kugira ngo baronke ubuzima. Ariko raba
abesha n'uvuga ikibi anyurana n'ubugingo, anyurana no kuramba, anyurana n'iki no kunezerwa. Wumva ari bande bobayeho kugeza iki gihe? Ariko Yesu wacu ashimwe, kuko jewe ndatangara neza mbonye abantu bariko barabesha nkabona baragiye. Kera mw'isezerano rya kera uwabesha ubwo nyene yacapfa, vyari automatique, vyari direct, vyasigura automatiquement littéralement iri jambo uko rivuga. Ariko uno munsi tubona benshi babesha, tubona benshi bakubita ibinyoma bakaguma bagenda. Urupfu rwo mu mubiri ntibashoka bapfa, ariko urupfu rw'impwemu ubwo nyene baba bapfuye. Ariko kandi n'urupfu rw'umubiri imyaka iragabanuka yo kubaho. Rero nari mvuze ngo Yesu wacu ashimwe, kuko n'urupfu rw'umubiri ruba ruca rugirako, ariko kubw'igikorwa yakoze ku musaraba gituma bwa buntu yarekura buja imbere y'Imana bugasemerera ati nyabuna murindire, hari aho mu masaha yokurikira yovyihana, nyabuna murindire hari aho ejo yovyihana, nyabuna murindire hari aho hirya y'ejo yovyihana. Yesu aguma atakamba avuga ati nyemerera ndamugendera, nyemerera ndamutuma ko mpwemu yera kugira ngo arabe yuko ijwi ryoza rikatubwira ati nyabuna wabeshe, nyabuna wakoze ibibi, niwihane. Ubu rero ntidutangara iyo ubuzima bw'abantu buriko buraja mu kaga, hari naho bishobora kuba biva kuri ivyo. Rero umuhinga w'ururimi ni uwo kugira gute? Ni uwo kurugenzura. Umuhinga w'ururimi narimvuze ngo ni uwo kugira gute? Ni uwo kurugenzura. Iyo ushoboye kugenzura ururimi rwawe, Bibiliya ivuga ngo ubure umunyabwenge. Imana idutabare, ubure umunyabwenge. Umunyabwenge ashobora kugenzura ururimi rwiwe akamenya ati mvuga aya majambo, aya ndayareke, aya ni mabi nta nico yomarira. Uyo Bibiliya imwita umunyabwenge, niwe twagomba kwigira ko na twebwe kugira ngo dushike iki? Dushike abanyabwenge. Imigani 12:18 havuga ngo hariho abavuga nk'inkota icumita, inkota icumita amajambo mabi. Ururimi rw'umunyabwenge